Filme ya mbere mu Burundi ngaha ni NSORO the Hero, nta yindi filme izindi ninde ni muri kirukuri ni bya biganiro nyene iza filme ushobora kumviza akazi twarayimubonyemwo. buretse française bose française abantu bose reba bazi yuko bariko bakina ibintu vya cinematography bariko bakina amareresi atanu na hamwe bavyize. Abo bose ni abo bose ba Bernd wayo bicare bige bakora ivyo batazi yani batatona bakora ivyo batazi bose na FANNY na havuyemo Liberty Estime na Chanceline nanje abandi bose nibafata agapapuro n'akaramu bige Jesse nakubwiye sore yavuye mu gihugu agenda kubera yige gusa ubundi bwakabaho nije mukinyi w'amarerese ngahe mu Burundi maze gukina ifilime full in English igasigurwa mu Kirundi. Mbwira iyindi filime ngahe wacu mu Burundi umaze kubona imaze gukina full in English hanyuma yasigurwa mu Kirundi. Serious zimbwire nzozikubwira ntayibaho nimba namwe mweze muko madukurika nimuyandike muri comment ndakurahiye wallahi nimuyandike muri comment ngaha ikintu gusa batandukana niko naninde namasanamu nabikubwiye ahubwo rero ico no basaba abo bandi nibafate abo bakireko n'abandi bose bakina ninde babashire muri izo filime zabo kubera nico kimwe ntaho bitandukaniye akantu ko ka revolution kakenewe mu Burundi kugira ngo filime ndundi yani tuzihindurira isura nico dukeneye yani low to high nico dushaka ABDISH turumva yuko cyangwa mengo nanababaye mengo no kuba namarori. Hello my people, nizere ko mumeze neza jendi fresh sana ange delicious himbaza nkuko mubizi ndetse nuko muvyumva bedo y'abantu bataragira sabone Jena mandabi basaba muri gwa rukundo nyene muri bwa bumwe muri kwa gufashanya utaragira sabone kuri Akamu TV nkundira uyigire j'aime commenter partage kugira ngo ibikorwa byacu bibandanye bigushikira bimeze neza cyane. Uri musire ndabazaniye mutumire Sindi kintu adakora ngira nukuroga gusa. Tena bikora byose. Sitakwakira wanzuri sorry ninkumbuye kuvuga sorry. Ndega daweteri inkuru arakunda kuvuga ngira nta n'umunota birashika umunota ugahera utaravuga. Ntibishoboka. Ntibikunda. Ndabazaniye rero mutumire ashe mu burere bwose nibaze ko ari mu burere bwose arahari. Aho urumva aho mukenera muri kona zose junsanga yo twaravuganye nukuri ntababesha ahantu hose ngira bahari hose reka remba ndamwakire ni ABDISH novuga ni umunyamabanga hari ibintu afisa akora atwara aha ndi kumwe na CEO Chief Executive Office ndi kumwe na CEO reka rero ndamwakire ku mashimeshi meshi cyane turamwakiriye turamuhaye ikaze kumbura bidondora ikaze cyane murakoze cyane amahoro y'Imana wane namwe ninakumbuye kuvuga wari wamfunze mana mva ndabizi ko kuvuga ni ngorane murakoze cyane rero kunyakira nga kuri akomanze ndakubaza akamo oya akamo ni mwese kuvuga akaruru canke akamo ni urameze kumva reka tuba nk'akamo woterera nk'abantu kanaka ni nko kunganira umuntu nibaza ko ari kunganira umuntu ukagira ikintu nyene umushirira ko novuga ni nk'impanuro akamo okay ninagiza amakenga navuga ni nakaruru kantuzewe canke okay murakoze cyane rero kunya delicious murakoze cyane kunyakira kuri Akamu TV ni ibintu bya bye sana mbe bavuze ni dondore nivuge aho wivuge bese nivyo bon umuntu ntamenywa na bose ariko hari abantu nyene bakuzi navuze kuri umuntu vraiment sinzi ikintu udakora nikidahari bisanzwe n'ikintu kibi ariko wabwira ati jewe nkora ibindi muri ibi a bombardment intare y'umuji king of animation, the master, the monster, the tough there, the one and only special upon right is I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last year. This me versus me. What I'm looking for is what is a pick your own dreams and I go after them. So that when they will sense you are the first one to notice if you love my love you too. If you don't, I don't care. Never stop when I'm tired. I stop when I'm done. It's your boy, your favorite ABDISH. So may I want to become something big in town. Ubwo ndivuze
Mon Dieu, Seigneur Jésus. Je nkavuga yuko n'ivyo nagira mvuge bitakaye. No wampariritse. Ariko maje bavunaguye. Iyo niyo presentation yawe. Urumva wavuze nivuge yani nange ndivuze ndimara kuva ku mushatsi gushika kwino. Nari ndakubaza wivuze kuva kuri basokuruza bande bimeze gute? Urumva nivuze jewe gusa je nyene yani gusa kugira ngo ni be ni kwidekriva au ni dekrivier rero umva rero kuba tabitawe navuze amazina yanje mvuga n'ikine mvuga ivyo nkora mvuga n'ukuntu meze n'ukuntu nteye n'intego zanje tuvuga muri ugo rurimi ncamvuga muri ugo rurimi wababaje amatwi yabo uvugishije ko imvugo rero mbabarira amatwi ndavuga baba basiporepore oya bafana kubacanganya muri ugo rurimi ndayo sivuge mu kirundi uvuga ati jewe naka Muganje dese mbere ko mbandanye kubera kiwe ukunda uje behind camera ka tugume tuboneka ngaye imbere ya kamera ndaza gushiramwo amantuze bayita amayense ndaza gushiramwo amayense turaza kuba turi kumwe na ABDISH cyangwa utinya ko babona ya size ya gusa wo bamara mu bica ndakuraye ni ahubwo mbonye impamvu guma behind camera wo mara abantu sinzi umuntu ngane camera mari yaguhana ati urazura guma inyuma ya camera ntuze tazotikaza abantu babandi zirenda gutera inkuru nta nibirebi hari abantu bakunda kumbwira kubera ko ukunda kuguma inyuma ya kamera none je ndasavye umbwira we ukunda kuguma inyuma ya kamera burya rero nasanze kuba turiko turabasamaza turi babiri ABDISH baraza kubereka ingene abereye kuva hasi gushika hejuru yewe je noco ndakwiyikiye n'imiteguro ya danje baydo ninde yakwambira jewe okay mbo twebwe muri ABDISH Empire nyine nani iyo Empire ubwo bwami bwanje yani ariyo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye ku buryo bwaho dufise n'abastiliste sasa rero bavuga ati aka kantu kambaye jojana nakajya ntuze nayo kintu ni hatari nange bafuye kubinterere kuko umuyane uko nyene hamare ko batabizi jewe ABDISH ndi nkora ibintu byinshi cyane nkuko Desia yari yabivuze icambere kwanza mfise Empire wanje yitwa ABDISH Empire hakorerwa ibintu byinshi cyane dukinira ya mafilme amakomedi kandi jewe izo filime nyene dukenda kubera twebwe twazanya kanuka ka revolution kidogo tuzikina full in English tukazikina mu yani mu cyongereza hamareye nka cyenda zisigura mu kirundi cyo n'ikindi kintu dukorerayo ndafise kuri channel ya ABDISH Empire ari n'ikindi kiganiro nkora bito animation time ari nayo mpamvu umva banyita king of animation nyene kwa anima yagiye mu Burundi bwose ufasha abo ba mipro bande bose ba MC bose ba machade bose je ndi king of animation okay ni ubaruta merci muravye ivyo birazwe ababizi barabizi this uratanga ntazo waruzi none ntuze kwemsinga dufate ba mipro kwemsinga bana barabizi oya ntacu je bimenyeshe ntacu tubimenyeshe n'abakunzi ba kabo kwemsinga ABDISH ni wari umuntu wa mbere je ndi king of animation abayemusi bose bageze imbere yange bavuga ati respect sana mutama tirengana urabaza bazumbwire tubanze tuyagira bariko baradukurikirana urugendo rw'iwawe muri ubwo buzima nyene uratanga kuza mu MC uratanguye gukina amafilme bimeze gute tuyagire yani ikintu je natanguye gukora natanguye kuba umu MC kwanza bwa mbere umwe musoya natanguye n'umudanse muri Future Boys team je navuze nta kintu kimwe atigeze akora je kubera namye nkunda kuyobora basi nakunze kuba ndi umuyobozi nakunze kuba numva ndifite yo kuba hejuru y'abandi sasa no muri Future Boys team nije ndani nyoboye iyo team natanguye n'umudanseri ivyo kudansa ndabivamo mbo muririmbyi ivyo kuririmba ndabivamo kundimba gusa imwe nasoye narayifashe cyane yegeranya n'abandi je sanga ahubwo mengo nkwiye inkoni cyanda bivamo ivyo kuririmba ncamfata nabonye mengo nkwiye inkoni gute mu buryo bwo gushimira canke wumvise mengo n'amagogo abo kundirimbo naririmbye numvise mengo je nta nuko basi noba n'uwanyuma abo nkwiye inkoni yani kundirimbo naririmbye ndaja muri studio ndatanga n'amaya ndarecordinga ndayiririmba kuba je ibintu byose mbashaka yani ndabijemo numva ingene bimeze yani sasa rero iyo ndirimbo rero naririmbye ndayicirajya ndayumvise navuga ati nukwikimara je nka boje nk'inkoni kuri no ndirimbo umva ni ndirimbo ngira ya nyuma mu Burundi oya mugosa ntiyabari ya nyuma ibishe mu Burundi nawe
oya gusa nagiraga gusa rero yani ndayiprayinze nkayigereranya n'izindi numva mengo sinkwiye kuba muri siyo do yanje yani cyane ndahindura incambo mu yomse cyafata mic rero mfashe mic bacha banhaza MC bombardment MC bombardment yani unaelewa bombardement yani kubombarda kurimbura mabo sasa rero cyasanga ahubwo rero jewe yani talent yanje ya mbere nisanze mu nzineza sanga nyene ni yanje niyo kuba mu MC ntango ndi MC bombardment rero cyantangura gukina amafilime uraza iki kintu gitangaje kwatse gwe yani je nane nshaka kuja mu bintu byose filime ya mbere twaginye muri 2017 twashootingishije telefone itelefone kugira ngo numve basi nyine ngene biba bimeze kwa numva mengo je ikintu shaka basi mbashaka ndakigereko naho no kigera ko mu buryo atari bwiza canke butari butabereye ari mu rurimi rw'ikirundi cyane oya yewe twayikinye mu kirundi ngira twanayifuse nke mengo twanayifuse kwa iyi telefone ugeze ku yindi level babisa hari bimwe biba bisaba haka bavuga ati bamwe bagomba gupfa kugira ngo abandi babeho yani rero hariho bimwe ugomba kumanza gutakaza canke gukuraho mu gihe ugeze ku yindi level yani sasa rero cyantangura gukina amafilime nk'inya mafilime je nakuze ubundi nkunda nagasobanuye ariko turanakuzi okay nivyo nagira mvuge turanakuzi usobanura amafilime ujya kaya wumva ngo agasobanuye mu kinyarwanda je karankorogosha mu bwonko wallahi mumva natwe bw'abarundi tubuze iki kugira ngo dusugwe amafilime natwe munani mu Tanzania basugwa amafilime munani hariya mu Rwanda basugwa amafilime ni bindi bugu twene mu Burundi kubeka ino twe tutobikwa no kuri n'ubumenyi tudafise ni ivyuma nabatabishoboye ni je numva no bikora nanje wallahi nange rece ndabijamo rero nabitangwe muri 2019 ntangura gusigura karimbo kayitwa Hero by Enrique Iglesias Watch you dance if I ask you I can be you niyo ndimbo ya mbere natanguye gusigura just to test kugira ngo numve ko no bigwa no bishobora ndabikora nyumva bigwamo fresh nyene bimeze bye wallahi kubyo bwamfasha nakarimbo nasiguye timane nimuyumvize ati uno muntu asigura nkuko sinavuze ngo nje ngo nasiguye abo natwe mu bajama tikana uno muntu mwumva gute uno muntu kantuze ako ati umujamani ararenze ngo ninde okay nange cyavuga ati kumbe cyane bijya mu kwende rero ntangura gusigura amafilime yo hanze ntangura kandi harakandi ga system kaciye kaza ko kabarundi nyene mu Burundi ugasanga abarundi bakinye filime bagakenera umuntu ayanima canke ayiryosha gacha muturungo kugira ngo basiryohe canke abantu bayitahure kurusha nazi koze nyinshi z'abarundi novuga nka hariyo nakoze bitwa kamani mutama bandrasi arizo ni nyinshi cyane nakoze zonga mu Burundi ariko nakoze n'izindi zo hanze yani agasiguye mu kirundi rero mbandagafashe nkuko nyuma yaho inchanza kwinjira muri journalisme TV online ya mbere natangiye gukora ko bayitwa Major Talent TV nabwigeje nakoze no ku radio Isoko FM haga narakozeyo nimva ku Isoko FM ubu naho rero ndi kuri Niko TV ABDISH sasa rero nyuma yaho rero kuri Niko TV je ko nanye nkunda kuba ndumuyobozi wallahi ndavuga jewe nene kureka intoke ibintu by'uwanje uri hejuru nyene uri je nkunda kuba ndi above ya bose ndavuga rero ifo yuko nange nzana ubwami bwanje ABDISH Empire utuvugana mfise umuririmbyi umwe yitwa R1 muri ABDISH Empire yiwanje mfise nabandi bagitira bakina amafilime mfise n'izindi projects zigiye zitandukanye nyinshi cyane wallahi turumva yuko ikibanza kinini cyane ari mu bintu by'amafilme bikora ariko turumva yuko nyimba ari ABDISH Empire nyene usanga ari byinshi cyane biri mu gisata cya filme kandi turumva yuko no mu gusobanura filme ari byo nyene usanzwe ukora cyane gusobanura filme no kuja kuzikina wumva gute kuri wewe bigutwara umwanya ungana gute uraronka umwanya wavyo byose hamwe cyane ya okay mbo yani buri kintu cyose ari kintu bitwa orere canke schedule yani urafise yani wana nk'ubu wewe yani urabona nk'utwa ndazi ufise izindi gahunda badaye nanje habya mvanga mfise izindi gahunda yani ni on time gusa nakuze desha wala uri nk'umuzungu kurya ku mwanya no kuri kwimana nakuze yego wala ukurya ku mwanya no kuri kwimana ucu ndabira inyuma ya kamera uramfumbatisha cyane wenda kurebera
murandabi murera ku mwanya kurira ku mwanya je isaha niyo nyene sasa rero nagire ni ko ndavuga irifo yuko tuzasura kurira ku mwanya nanje nkurira ku mwanya ibintu byose mba nabipangiye bwa no ngamva nduma handi n'ibikorwa byaje bwa byose biba biteguye bien sana ariko sije nyene ndabikora kubera yo ukora ibintu byinshi cyane haro bimwe utoshobora neza udafise izindi nani izi aba comrade chance partners bagufasha nanje ndafise partners na comrade dufashanya kugira ngo ibikorwa bikomeze kugenda bien nk'utu bafitiye filme nshasha yitwa Pena wallahi Pena ni ki Espanyol iri mu rurimi je urazenda ndakubwira française je ndakunda basi utuntu dutandukanye n'utwabandi filme zo ngaha mu Burundi uzokumva ngo umurozi ngo guhemuka ngo umupfakazi ngo umurozi ngo mukaso ifilme nkizo ariko je filme ya mbere natanguye gukina witwa Vietnam za Smallville niko bayita ya kabiri nagize witwa Zoganga ire ya gatatu nayo bayitwa Pena irifo basi je ndakunda utuntu nisangije tu Pena ni ki Espanyol bisigura regret mu kirundi ni kwicuza yani kwicuza ariko nawe Zoganga bazi bisigura nimuvuze yuko umurozi umupfakazi bo bishira muri ico kirimi ci wawo nkuko wabishize urumva irifo yuko tuzatura create utundi tuntu basi irifo yuko tuzatura uhindure ururimi uhindure ururimi bon ivyo wacu sinzi no mukuru w'igihugu cacu Burundi yavuze yuko ururimi rw'iwacu rwoganza rukaganza mu Burundi akaba ari rwo rurimi tuvuga cyane gose siko sinzi ko ushobora kuba waravyumbiye nanje rero urazi ngene nca ndabikora yani ica mfata nka iyo Pena akaba ariyo iba nani titre nka nini ariko je kubera yani incangira warabana basi nakubwiye ko twedukina mu Congereza ariko nico cha tuyireka ngo tuyi-uploadinga mu Congereza nyene nca ndayisigura mu Kirundi niyo Pena rero entre parenthèses haba hariko tikwicuza urumva biba biriko urazi ndakubwira kandi kantu ubiye mwe ari ibintu yani tutabona neza je urazi mu wa kabiri muri deuxième année langue je ndubujwe ni igifaransa hamwe ni igifaransa hamwe n'igiswahili jandubuje mfise mu esheki ndadubura none ntituri mu Burundi none uri mu Burundi ne gutewe duzo n'igini kwigisha bijya navyo byo kwiga none ni kubera kiba biduhatiramo kandi bakanabitwigisha ku nguvu ndetse ico kintu kikunaniye bakanagutema ati guma ngaho ukige mpaka kije mu twe ugitore yani rega nico bajya bigisha babereyeho kuko urumva bo bashaka ubumenyi tubujemwo butwinjiremwo neza ubwo bumenyi rero babuduhaye tubukoresheje natwe ni vyiza cyane mvuze Pena tukatinga mu Congereza ni bien sana kubera barabitwigisha no mwishuri urakoze cyane ni ABDISH rero ariko araraba kumbure usanzwe usigura amafilme ndetse uranayakinamwo uriko uraraba filme zubu ziwacu ndundi uriko uraraba ubona gute urabona hari hakarusho cyane nta karusho gahari ariko karari basi bukebuke kubera Burundi Film Academy yaje cyangwa kubera NSORO yaje jewe kubganje ndabona ko revolution ishobora kuboneka urazi ni kubera urumva akarusho ntaguciriyemo akarusho gahari kubera Burundi Film Academy urazi ni byiza ko dukora ibintu tuzi urazi iyo uriko urakora ibintu uzi neza yani birora kubikora ariko iyo uriko uragira ibintu utazi ntumenya ngo wana nk'u cameraman ntiyari kurebesha inani kamera hariya nkariya ariho izuba riko rirakubitira yani ifo yuko arabati hano akaraba ikirere nibiki yani ni ibintu byumvikana ko basi yavyize canke abizi neza yani sasa iyo ariko arabikora neza akora neza niyo mpamvu ariko aduha amasanamu ameze neza ariko rero n'undi azana kamera gacha atereka ngaho nyine tija hariya Darisha hama ABDISH yicara hariya agacagira ugasanga duha isanamu itameze neza ndi ko ndavuga ati rero yani Burundi Film Academy ihari kugira ngo yigishe kuntu filme canke amarese akinwa ndetse ategurwa yani rero mu gihe uriko urakora ibintu uzi neza yani bigenda neza cyane niyo mpamvu uzosanga na filme zacu zo mu Burundi ataruzi zoba yani ata revolution iriko iraboneka kubera iki siko twashari muri ya system ya ninde mengo ni muri kirikuri filme ndundi ubu nyinshi wozumviriza nawe tureba amasanamu mengo ni none ninde nitwazumviza ku munani ku audio yani ku radio yani tutabona amasanamu ni filme zubu mengo ni nka ninde yani nta revolution iriko iraboneka bivuze yuko
Trua apana BFA Burundi Film Academy ego ariyo niyo twitezeho revolution gose kuma hariho ama BMT ziga bajya aba BMT bashaye muri ninde chef train française qu'est-ce qu'il y a dufite film mbonabwi BMT baraza nakubwiye FANNY ravine bari mu mafilme canke meze gute abo bose baracari muri ya system mengo ni ya ninde urazi abo bose abakinyi b'amaresi ngaho benshi mu Burundi baracari muri ya system nyene yo ahubwo bo ikintu bongereje revolution yahabaye niko yabo baca badamasana ameze neza naho ndibwo ni ninde ni muri kiruku ntaho bitandukanye ariko rero ntabara abariko baradukurikirana ubatahuze neza ni gute BMT Truafa baza kuba ariko barakina amafilme tuzi yuko baduha amafilme aryoshe amafilme arimwo uburyo kandi ndetse ni na filme irimo uburyohe uzi nko muri zona ni ya mafilme dusanga harimwo n'abanyarwanda ugasanga bariko barakinana nabo hakurya y'u Burundi erega yose revolution ama ukacumbwira yuko Burundi Film Academy ariyo iriko irabica bigacika gute jewe ni nabisiguye yuko yani ni basi abo bari ko ravuga ngo baje busenga mu Rwanda bakagenda iyo si revolution oya ahubwo revolution twe dushaka ni low to high yani ni revolution yani impinduka yanyayo iboneka yani garagaya ku maso yani niko nakubwira ati abo bose uri kuravuga basi ndakubwira ona abo bose uvuze abo nimba abo muri B kama ni BMT kama ni nini Truafa BMT abo jamo ja hare awo numvise avuga ngo jango mfise ngikaye ngo nandika ngo mfise amafilme ngo nka 200 wenyene filme yitwa ni ndatari banga ni benshi ni abo bose kiretse gusa Liberty we abafise team bakorana yene bavuga ati bigende uko bigende Liberty burarenze oya ni burenze je mvuga ishukuri je mvuga ishukuri be na Liberty ntariko twanaho oya je gusa niko ndavuga basi byo mbona muri ntuze Burundi Film Academy oya sindajamo abo gusa je mvuga ati afise intego nziza BFA ige ni sawa kwigisha wazi ndabwira Liberty yize muri Kenya ibintu bya cinematography yiga muri Uganda arondera ubumenyi abo bose rero bandi bariko uravuga abo ni kama ni izo abo bandi bakinyi bamareresi ngaha mu Burundi nta numwe azokwekana certificate jewe ubu ibintu by'amareresi je nkina navyize ngaha benshi yani ega harabuzo sanga bafise ama certificate ariko ni bake je niko ndakubwiye we uwo ariko aratwereka ibintu yize kandi tukabibona neza katuzana revolution nziza yani abose rero ariko uravuga ngo urumva ngo bava mu bihugu bagenda mu bindo yeso revolution ni française delicia revolution twe dushaka ni wana ndakubwira iyi filime bita igana ni La Casa de Papel yanditse abantu 32 Prison Break yanditse abantu 18 aho ni filime zikomakomeye iziga zifasa and furious ni yo mana sinzi ngene nakubwira niko ndakubwira abandi bo baricara ari nk'abantu nka 30 aho 40 bakaja ahantu bakicara film bakayikoranira bamwe makavuga ati kanzanaka uyu kakazana ati duhendura hano ati bigeze kutujogenda neza ariko abagiye baje bakubwira baje gufisenge kaye ingana kungu nanditse amafi uyanditse wenyene kandi nta hantu namwe yigeze yiga kwandika amafilm rero wowe niko nakubwira Liberty wewe yaravyize ngene zandikwa ngene zikinwa ngene bigenda amahanga ati ibintu nk'ivyo yani yo ni revolution dushaka mu Burundi apana ninde oya apana muri kikuri oya ariko rero nimba abo bandi bari kuravuga nimba biyemeje guhindura isura ya ninde kandi tuko turayibona nibayikomeze ABDISH cyane ko bari kudashigikira filme ndundi oya sigudashigikira filme ndundi kananje bwanje nazikina abo je cyo nshaka cyo nifuza kandi twese yari kwe kuba intego yacu ni revolution muri filme ndundi ntushobora kumbwira wewe ko woba umaze imyaka irenga 6 cyangwa awirenga mu marerezi ariko tukaba tubona ta revolution ta mpinduka nimwe iri yakugaragarako ariko tukaca tubona umuntu nka NSORO nka Liberty amaze yabitangwe muri 2019 ubu turi muri 2024 imyaka 5 nine ni 5 haro ko binja bukagantuze ni 5 sasa rero we tukabona impinduka yani uwo rero niwe muntu twokwitega ko inani revolution nga muri filme ndundi wenyene
oya n'abandi bashobora kuza aho wewe uranzanye neza ni nk'abahe bandi bantu nka batatu uvuga ati by'ukuri aba bantu nibo bazi filme icarico apana muri babandi wavuze yuko usanga ari abantu bakina ninde umukinyi wa professionnel ahari ngaha mu Burundi jewe nemera kandi nzi kandi mbona ashaka kutuzana na revolution ngaho iwacu mu Burundi ni Liberty gusa nta wundi filme ya mbere mu Burundi ngaha ni NSORO the Hero nta yindi filme izindi ni ninde ni muri kirukuri ni vya biganiro nyene niza filme ushobora kumviza akazi twarayimubonyemwo buretse française harakano tazi burya umupfakazi igereresi umupfakazi NSORO Liberty niwe yanditse uravyumva ariko umva niwe yanditse arongira kandi arayidirecting biga niyo mpamvu wabonye iyo filme yakunzo cyane kurushaho ndetse baga kuri saison nimba ari zibiri yani barayikina cyane kubera yagyuye abantu benshi iyo filme ni NSORO yanditse igitekerezo ni chansoro niwe director niwe vyose niyo mpamvu bari iyo filme yanditswe n'umuhatari mu bisanzwe rero filme rero umupfakazi yo uremera yuko ishobora kuba ariyo imeze neza aya parasisiyo imeze neza habo gusa mu ntango yari imeze neza kandi iyi filme yari yanditse neza kubera ko yanditswe n'umuntu yize kwandika neza amareresi burya abajya bose ubona bayikinye bayactinze abajya ba actress bose bakora ivyo Liberty ababwiye kuko yani nikihe kintu uvuga yuko Liberty arushije abandi uvuga ati jewe iki kintu by'ukuri ndakizi kuri Liberty ariko abandi ntaco bafise Liberty kintu cyane yuko bose arabanditsi kandi tukaba tuzi yuko bazi kwactinga neza film bakabikora neza ikintu cyambere Liberty asumvye abandi bakinyi b'amareresi ngaha mu Burundi nuko we ari yani akora professional yani gute umva we basi imyandikire yiwe ukuntu adirecting amafilime yiwe urabona neza ko ari umuntu yavyize neza cyane niyo mpamvu uzosanga filime ziwe zitandukanye n'izindi filime ushobora kubona ngaha iwacu mu Burundi niyo mpamvu ndakubwira ati filime NSORO the Hero niyo filime ya mbere ngaha mu Burundi bwose niba nakubwiye uzovuga NSORO the Hero kubera nibavuga yindi filime ukavuga ngo urumva ngi bagaca bareba ingene yanditse ingene directinze bagasanga ntibigwamo neza ntibiri professional ariko Liberty we akora ivyo yize ndabisubiyemo yize muri Kenya muri Uganda cinematography filime zandikwa nkuko zikinwa nkuko zidirectingwa nkuko abakinyi bitwa nkuko muri filime niyo mpamvu rero ujya novuga ari we professionnel ngaha mu Burundi gusa jewe gusa mu bumaze ko abandi baba bahari ariko jewe ndiko ndavuga basi abonzi tu nka ABDISH nkuko ari karabivuga yuko Liberty NSORO ari we ashobora kuba ashoboye kumbure abandi tukaba tubazi yuko bashoboye ni nk'abahe bantu uvuga ati aba bantu ahubwo ni bavyikawushe kumbure bariko barica movie zituma ziryama zikagira ikintu zisuye kumenyekana bariko barazica ni nk'abahe bantu uvuga ati aba bantu by'ukuri nta n'ukwandika nta n'ivyo bashoboye batume bavyikawusha abantu bose bazi yuko bariko barakora ibintu batize abantu bose bazi yuko bariko urazi hari umuntu ashobora gukora ikintu akagikora neza gusoma mbe n'uwacize akagikora batacize akagikora neza gusumba n'uwacize ariko rero ni vyiza ariko dukora ibintu tuzi neza yani abantu bose rero bazi yuko bariko bakina ibintu vya cinematography bariko bakina amareresi atanu na hamwe bavyize abo bose ni nka zero kuri jewe kubera abantu yani batatu wangusha umunsi umwe ariko nka NSORO abo bose havuyemo NSORO havuyemo NSORO estime na chanceline abandi bose bafata agapapuro n'agakaramu bicaye bige abandi bose ubona bose bige bicaye bige yani ABEL abo bose ABEL nduwayo bicaye bige bakora ivyo batazi yani batatona bakora ivyo batazi bose na FANNY na havuyemo Liberty estime na chanceline nanje abandi bose nibafata agapapuro n'agakaramu bige jese nakubwiye yavuye mu gihugu agenda kubera yige gusa azane ubumenyi mu Burundi mu bisanzwe na ABDISH yaragiye ava mu Burundi agenda mu mahanga agiye kuzana ubumenyi oya jewe je ndafise ubumenyi butoye ariko jewe abantu navuye ata certificate mfise niyo mpamvu ubwo bumenyi
ntobusha hejuru kwa je narize mu Rwanda ibintu bya cinematography ariko nta certificate abantu baduhaye kubera naciye mvayo kubera yani igihe nari mfiseho cari giheze naciye mvayo niyo mpamvu jewe ivyo mvuga je ndabizi niyo mpamvu je nange ndi mu bindi umubaya ndi je nivyete ABDISH rero bivuze yuko abandika bose tuzi yuko bandika amafilme yaho tukabona yuko ari amafilme aryoshe afise akanovera ABDISH abo bose arabasomba kubasumba gusa havuyemo nsoro na estime abandi bose bafata agapapuro bigenda bisubiyemo bose ndabasoma je nije mu kinyi wa filme wa mbere ngahi wacu mu Burundi aho Burundi buva bukagera kuva ubundi bwakabaho nije mu kinyi wa marese ngahi mu Burundi maze gukina ifilme full in English igasigurwa mu Kirundi mbwira iyindi filme ngahi wacu mu Burundi umaze kubona imaze gukina full in English hanyuma isigurwa mu Kirundi serious zimbwire nzozikubwira ntayibaho nimba namwe mwezi muko madukurikira nimuyandike muri comment ndakurahiye wallahi nimuyandike muri comment ngaha mugabo menga n'umupfakazi yarasiguwe oya umupfakazi ntiyasiguwe filme gusa yasiguwe ni NSORO the hero ariko yasiguwe mu Kinyarwanda ariko ikinye mu Kirundi arimo n'utwongereza dukiye ariko twebwe zoganga filme yitwa zoganga je nanditse kandi twakinye kuva ku munota wa mbere gushaka ku munota wa nyuma full in English kubera turi abarundi nanjye nkaba nazisigura naciye nazisigura mu Kirundi habwe ni mu mpamashi canke ABDISH hoba ari kugira ngo kumbure ufukafuke canke novuga ko ariyo bamwe bariko barabibona ko ari ugutyoza oya si gutyoza je ndiko ndavugisha ukuri nta muntu numwe kandi nasuzuguye bose bayikora neza ariko je ico nkeneye gusa ico ngwaniye ni revolution kubera ko tubona yuko umwe akora muri FANNY Lavine yavanye na Ribat bakavana ukuntu bagatandukana naho hakaba ari abantu bariko baribaza ati kubera ko ABDISH ari karashigikira Ribat bashobora kuba ari iyo mpamvu canke oya yani ushigikira magoyage bakabagomagurana hamwe jewe ikintu ndiko ndashigikirako je nakubwiye Ribat nta nuko twanahura je gusa je nakunze ibikorwa by'ukuna kina je Ribat natanguye kumumenya zamani agisora filme yiwe ya mbere yitwa umuco mu mwijima asora yo bitwa Rage Trigger acha sora na NSORO the hero kuba je nashaka revolution mu Burundi nkashaka action filme zanditse neza kandi zikinye neza niyo mpamvu naciye mvuga ati uyu mujama ashobora kuduzana revolution mu Burundi nawe uri bwo sikuvuga ngo ndiko ndamushigikira nta kintu nakimwe je Ribat duhuriyeko usije ikintu duhuriyeko gusa twese turabakinyi yani ba marerezi kindi kintu cyakabe duhuriyeko nuko twese twifuza revolution kandi intego yacu isa nimwe je nakubwiye zirya filme z'abandi bose bari kuravuga ni nka ninde zose urashobora kuryoherwa kwazumviriza utarevye n'amasanamu iyo ni ninde ikintu gusa batandukana niko na ninde n'amasanamu nabikubwiye ahubwo rero ico no basaba abo bandi nibafate abo bakireko n'abandi bose bakina ninde babashire muri izo filme zabo kubera nico kimwe ntaho bitandukaniye NSORO the hero wibaza wayumviriza ku matwi oya uraziraba ukaraba ingene zikinye zanditse zikinye iyo rero ni izo filme dushaka ngaho iwacu mu Burundi ninde zabaye kuva muri za deme nakuzo ndazumva gushikana n'uyu munsi rero cyo nshaka ni revolution nakubwiye nta kuntu nakumva ikintu mu myaka 10 hakaba atari revolution iraboneka Ribat akaba amaze imyaka 5 tukabona revolution uwo niwo muntu wo gushikira ngo tumuhamashi none hoko gwiki basi ikintu cyokorwa nababwiye abo bakinyi b'amaresi nibafata agapapuro n'akaramu bicare biga gute ko Burundi Film Academy irahari n'ubu nabonye bariko barandika yagiye mu mahanga kwiga afise ubumenyi budasanzwe afise amasertifika arenga nka 5 ya cinematography gusa abo bandi uzogenda ubabaza abo bandi bari kuravuga bose ugenda ubabaza tinumyereka ahantu mwize bino bintu abo bakubita n'inkoni baratatu n'abakinyi batazi ariko Ribat we yavyize yani niyo mpamvu yenda kubwira ati Ribat ni ife ko tunamushigikira nabandi bantu bose bifuza gukina amaresi mw'abantu mukora ivyo muzi Burundi Film Academy je nabonye bariko bandika abandi bakinyi bashasha bagende bibandikishe bagende kuri page ya NSORO baraza kubibona ngene bigenda nico no babwiye bakora ivyo bazi neza kugira ngo filme ndundi zacu zigara ku rwego basi yitaba international ariko basi aha mu micungararo yacu basi nazo zisirikire yani je nakubwiye ko nakinye filme full in English
sanga muri statistique ya viewers y'abantu bayiraje harimo USA ifise nk'ama percent nka 30 USA Russia ugasanga irafise ama percent naho basi ubundi bwo bwa mbere uravyumva nyene kubera tuba turi ngayi wacu mu Burundi ama percent bari hejuru cyane niyo muntu usanga ari nka 60 cyangwa 50 ariko USA ntiburamo niyo mpamvu niko nakubwira ati akantu ko ka revolution kakenewe mu Burundi kugira ngo filme ndundi yani tuzihindurira isura nico dukeneye yani low to high nico dushaka abdishi turumva yuko cyangwa mengo nanababaye mengo no kuba namaroro ubone ko nababaye abdishi turumva yuko ushobora kuba uruta abo bandi wavuze yuko usat bashobora kuba batayiko barakina amafilme ariko bariko barakina bakina ivyo batazi kandi bakabikina nabi urumva yuko bakina ninde mu bisanzwe ni ninde nyene n'ubundi yego okay gusa zigezweho experience abdishi akinana ubumenyi akoresha canke icakoresha wewe ni nk'igiki kugira yumve yuko wewe abaruta abo bandi bose jewe urazi abo bakinyi b'amafilme abo bakinyi b'amarese ngaho iwacu mu Burundi wabo uzosanga biinspira ku banyarwanda ariko jewe inspiration yanje uzosanga ari muri Amerika ne abantu baraho bitandukaniye ntuzeho jewe ico nico kintu cambe ndabarusha bo biinspira hafi batekereza hafi ariko jewe ntekereza kuri mbari sana yani urumva inspiration yangu abantu banyinspire uzosanga ari ba Jackie Chan ba Donnie sezo z'umwaka ugasanga ni nka Prison Break Michael Scofield urabazi ziyakasa de papier bwenge burimo ziga nizo inspiration twebwe yani nizo filme zitwe inspire yani ariko abo bandi rero bari kuvuga bose uzosanga bakubwira ngo umuntu ngo rero mode wanje ngo ni bajya bakirinyi bo mu Rwanda ni bande gantu bajya ni bari mama wamba kama bajya bunga mu Rwanda bakanyumva dore mode wanje ni kanyumve kandi akabivuga ari fier ni kanyumve yo mana yanje ariko nka Liberty surakakubwira ati jewe dore mode wanje ni Donnie ndanaka kandi akazokubwira ko dore mode ari Donnie uzobe NSORO the hero triple kicks canke inani akina ivyo akina na NSORO uzosanga niga migere akubita zijya triple kicks round kicks uzosanga ari nkiza Donnie abo nibo bakinyere bamaretse dukeneye muri bino bihe yani iri fo yuko aboneka impinduka mu bisata byose bigiye bitandukanye no mu mareresi yani je kintu abo bandi rero bari kuravuganda ndabarushije ni kuyumvira kure no gukina ibintu byiza kandi bigezweho kwaje navyize ndazi kwandika film ndazi no kuzikina ibaze je yuko ndumukinyi w'amaresi akomeye cyane ariko nanje nzi neza ko ari ibintu ntazi niyo mpamvu nange ntegerezwa kuzoja muri Burundi Film Academy nkiga ivyo ntazi mbere urazi ko hari abigisha biga kuri university ariko bakaba abigisha abandi nene kubera bo bafise ubumenyi ariko bakabogoma bashaka yani ubundi bumenyane baba bashaka yani bigisha nabo ivyo bazi neza yani wazi yo kurigisha ibintu barazi iyo umyeshura agukosoye ingene uri umyeshura mambe uri umwigisha ngende kababaza ukana baza uri umwigisha urakoze akantu kakona ni umyeshura agukosora karababaza cyane rero cyo kintu niko ndababwira abo bantu bose bafatira agapapuro n'akamu bige hari umutama nabonye nimba ari wo muri butanyerera nimba ari wahe w'imyaka irenga nka 35 ariko yiga muri primaire nikijuju none ubumenyi ni kintu cambe ubumenyi murakoze wow kugira ngo tusiginzira amavuta turangize neza kumbure nk'akajambo kanyuma canke nk'ibikorwa byo abavyifuza aho bo bisanga ni hehe ibikorwa vya ABDISH birenze nkuko yabivuze ya okembo akakanya ikintu kiriko kirantwara umwanya munini cyane ni ABDISH Empire wanje nababwiye ko ndiko ndategura filme ya mbere mu Burundi yitwa Pena bisigwa regret kwicuza rero mu bisangwa kuri ABDISH Empire YouTube channel kandi kanone ntavuze nuko kuri ABDISH Empire cyo higando animation time mvuga amateka y'abaririmbyi canke amateka y'abantu bakomeye cyane canke havuga ibintu biko bivugwa ngana hariya rero ibikorwa byanje byose bibarizwa kuri ABDISH Empire yiwanje ikintu gusa noga ntababwiye ni kuri kwimana abantu bose bazi ko bakora ibintu batazi bafate agapapuro n'akaramu canke barazi muri BFA na amezi atatu ukavaya uzi kwandika neza film ukavaya uzi gukina neza film amezi atatu none yo basumbuwa none niyo bagora ne bafatira agapapuro urazi ikintu reke bisha hejuru bibona mengo bararenze mengo barashitse ariko ntibamenye yuko yani ubumenye ari cyo kintu cyambere gikerewe cyane mu buzima ne bafatira agapapuro n'akaramu bige na amezi atatu muri BFA bagende byandikishe ntibibone mengo bari hejuru ntibibone mengo barenze cyane mengo bagiye kwiga mengo bisuzuguje oya
oya buri muntu wese yani hejuru y'umuhatari hari uyundi tuzo turakora ibyo tuzi neza niho bizogena neza cyane kandi ABDISH ndagushimire bro urakoze bro urakoze cyane Deliciam urakoze cyane kuri bro urase kuri bro ariko ikindi gizozo uri yekana Deliciam urase kuri bro oya uri ndi bro wawe ndi uri sister wanjye ntabarumbwira igituma wase kuri bro oya sinavyanse Deliciam sinavyanse harimo iyindi mpamvu none urazi gene niyumviri nta muntu watereta amashikiye ko mu nyuma waza kuntereta ndagushimiye cyane Deliciam wamvugishije amajambo menshi je ndifunge ndi muswa wamvugishije amajambo menshi turaja gufutari 18 turaja kugifutari no gusinza yandembeje wamvugishije amajambo menshi numva numva tukiri saa sita amafungo ngo akunaniye ni hatari ino misi ya mbere irasumbuwana uve mu idini bra mu urukura bici imisi ya mbere ibigoye cyane wakoze Deliciam mvugije amajambo menshi numva mengo sinova no ngaha ni hatari sana katolika nanga ndagushimiye cyane wakoze cyane Akamo TV don't forget to subscribe maze subscribe with this Akamo TV subscribe on ABDISH Empire and don't wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect. Pick your own dreams and go after them so that one day when it comes to reality, you are the first one to notice. Asante sana Deliciam. Bantu y'Imana ndabashimiye. Jesse Menga ndacari mu Kirundi ndabashimiye. Murabe hari akantu hajyaye ku kiganiro muza kubona ni kajya ni kaje msabone kugira ngo mugenze neza cyane kumbure kugira ibintu bikorwa byacu bize birabashikira bimeze neza himbaza Deliciam na ABDISH ndizera neza yuko amafilme yacu ndundi tuzobandanya tuyateza imbere naho buta bye bye murakoze.